ngo iyo nama yahuje Xabi Alonso na mu bayobozi bino kipe Real Madrid hamwe n'abakinyi ngo umuti batoye yuko bashobora kuba bagikuba bafashe kipe itwa Real Madrid mbere wanashaka bakanafasha gushobora kuzoshobora kugwanira uwitwa Xabi Alonso bagatanga umusaruro mwiza muri equipe itwa Madrid. Inyuma kuvuga abakinyi batandukanye turavuga ngo aba Brahim Diaz, aba Vinicius Junior, amazina novuga ngo ba Enrique, amazina ba Fede Valverde, n'izina nabonye wanashaka najya Edouard Kamavinga yeresho kuba ryajemwo vyose ngo bagiye hamwe bavuga bati ivyabe vyarabaye mugabo reka tugwanire equipe Real Madrid, reka tugwanire wanashaka n'uwitwa Xabi Alonso tuzana umusaruro mwiza equipe itwa Madrid isuye ko ari equipe nziza ishobora gutsinda umusaruro igatsinda ibitsindo haba muri La Liga haba no Champions League mbere bakagwana ibikombe bitandukanye. Madrid muri rusange ifise abakinyi beza bashobora gutanga buri kimwe cyose abafana bifuza ndetse bashobora gutanga na buri kimwe cyose uburongozi bw'umugwi bwifuza, ariko icari kibuze muri no mugwi wa Real Madrid ni uburyo bwo gutahura cyangwa bwo gutegurana kumva yuko ubwa mbere na mbere ndibuka tukiri ku ishuri bwana Ridiki baratubwira ati kugira ngo ushobore kumva ko wotora ikuru y'umwigisha bikagenda neza umanze ukisha mujya mwigisha kwanza ugakunda nyene kuru bizokorera cyane ko nikuru yiwe ushobora kuyitora, ariko mu gihe umwigisha wamisizemo nabi nikuru yiwe kukunanira birategerezwa. Rero no munsi mu Real Madrid bamaze kumva ko bokwishamo nabi Xabi Alonso nizera ko n'umusaruro togenda neza babumva ko bomupinga mu byo yifuza byose kuko kanatsinda nimba wewe Jude Bellingham canke wewe Federico Valverde ndakuzanye ngendo nkineye kuri kabiri uri kuranyumva umusaruro wewe Federico Valverde ushobora gutanga imbere ya Xabi Alonso gukina kuri bibiri ntusa cyane umusaruro watanga uri kukina kuri bibiri ku ntwaro ya ntuze ya Carlo Ancelotti kuko Carlo Ancelotti arakuntu mwahuza ku buryo byagusaba byose wabona ko abigusabye kubera yuko ntahindi mahitamo afise kurumva wabonye tumenyereza kuntu tubanye cyangwa kuntu ndamuzi ntiyonkoresha arazi ibyo nkunda bwa mbere na mbere arazi nuko nifuza kubaho bwa kabiri. Rero nimba nkoresheje ibi ni kugira ngo nje gukora save hajya hano kuko ntahandi mahitamo yari afise nanje ntegezwa kumumvira no kumufasha kuco gikugwa ciwa nsabye ko noja kumufashamo, ariko kuri Xabi ukabona kumengo hari kunagombye kubikoreshamwe Brad Affaire hari kunagombye kubikora ati wewe tegeza kunkira ngaha byanka byakunda ugasanga Valverde mukinishije kuri bibiri mu gihe Trent Alexander Arnold hari kandi ameze neza atagwaye ari ku gatebe hagati mu kibuga kaza kwashira akemera kahashira ba Bellingham ba Ardagire na ba Ceballos aba ba Uriye Chouameni kandi bakamavinga bari hanze ata kibazo na kimwe bafise ukabona ati rero ivyo bitegeza kudashimisha abakinyi nkabo kuko bwa mbere na mbere yamaze kwishamo umenyereza ko ari wa muntu yifuza ko kumukoresha nkaho umengo agomba afata igiti ciwe je ndumumenyereza nteza kugukoresha nk'ivyo je ntegerezwa apana gukumvira je nkora nkorera ivyo je ngomba ntitaye kuvyo woshaka canke kuvyo nawe wifuza muri rusange uriko uranyumva ivyo rero bitegerezwa kukugira nabi kukonona mu mutwe mu bwenge bigatagukishamo nabi n'uwo mumenyereza kanatsinda ukumva rero ivyo vyose agukoresha nubwo vyo bavyiza nubwo vyo bimeze gute wewe kubwandu ushobora kuvyakira neza ko wumva ati agomvye kugukoresha ivyo mworoherawe ntiyitaye ku maranga mutima yawe ntiyitaye ku vyo nawe wifuza muri rusange rero ivyo bikaza gutuma abakinyi batanezezwa cyane n'umumenyereza bakumva ko nabo nyine ubwabo naho bagiye gukinishwa canke naho basizwe ngo bahakine batota ego nivyo barakora ariko ntibita kubite n'amabuye ngo bitange ngo batange ivyo bafise byose kubera yuko bari ahantu batishimiye ndetse n'umuntu yabakinishije hari ukuntu batamutahura neza mu bwenge bwabo canke no mu mutima wabo rero ukaza gusanga umusaruro batsindwa banganya bo ntibavyitayeho uriko uranyumva kuko biroroshe cyane sezi ni kugutsindisha kacaza kitwaza ati nakayina naramanitse ibirato wagiye kumpamagara nari maniki ati n'ubundi je napfuye kuza ubundi nagomba nze kwirira ubuzima mugabo wewe utakundondera kandi nari umupira w'amaguru nanabihagaritse byo no guha byose utegeza kubishima kukanatsinda nanitanga ko je nanabivuyemo na Federico Valverde rero mu gihe aje gukina ahantu cyangwa undi mukinyi wese aje gukinishwa ahantu we ubwiwe atihishimira neza n'insinzwe yuza kugaragara kuri bo nishobora kumukora ko cyane kuba kubwira ati mumenyereza yigira umuyi waye aza kunkinisha ahantu je naje ubwanje ntishimye kuko aje kunkinisha ajya mu gihe poste yanje ayibona kandi nyeneho ahari ari ku gatebe ati jewe no munsi genda urabe witwa uno mukinyi azwi ku izina rya ndavuga Zidane akiza muri equipe Real Madrid reka arakura ekaraduga agifise witwa Toni Kroos Luka Modric na Casemiro naki ndumukino uvuga ngo akina nk'umukinyi hagati mu kibuga nka nimero 8 cyangwa nka nimero zingaye zitandatu yo kabaye waza kwa Carlo Ancelotti timba twatwaye ibikombe bitandukanye vya Champions League batwatwaye igikombe nuvuga ngo cha La Liga ibikombe bitandukanye vya Super Coupe
nabaye umukinyi mwiza wa Real Madrid nkina hagati mu kibuga. Wowe uri Xabi Alonso, we nukunda kuvuga akantu gatatu ukavuga ngo Xabi Alonso yavuye muri equipe ya Real Sociedad B. Ego. Aciyaza muri equipe yitwa Bayer Leverkusen. Ego. Amazina mwamwe akomakomeye yagiye ko yagira amazina akomeye mugabo bari babakina uvuga ngo bagize iki babayabaye arabagira abakinyi beza. Mugabo aza muri Real Madrid wowe uri Xabi Alonso nivyo wabikoze neza muri equipe yitwa Madrid uri umukinyi kwa equipe Liverpool n'andi atandukanye. Mugabo uje muri equipe ya Madrid uje uhasanga abakinyi y'abastar. Uhasanze witwa Kylian Mbappé rote nivyo murahahuriye. Waje uhasanga Kylian Mbappé rote amaze umwaka. Waje uhasanga Vinicius, uhasanga Rodrigo, uje uhasanga Fede Valverde amaze kwandika izina, abajide Bellingham, amazina bavuga ngo akomakomeye, abakapitene Dani Carvajal. Wowe uje muri equipe y'abastar. Mugabo ubwawe nk'umukinyi nako umumereza nurandika izina. Eske woza kumbwira ubaye umumenyereza mwiza kwa Bayer Leverkusen bikankira mu mugore wa Madrid uze muri Madrid hari ukuntu wanashaka hari umuntu yabivuze neza Houston aravuga ati equipe yitwa Madrid FC Barcelona cyangwa izindi equipe zigomba gukomeza ifuza gutwara ibikombe za equipe ziza kuba zironderwa n'abamenyereza baje kwiyubaka ahubwo ni za equipe zitwara Madrid ziza zivuga ngo uje gutanga umusaruro uje kuba utanga ibikombe ntabwo uje kuba uri kurubaka muri equipe izi nanyere muri yandi kuvuga ngo ndiko ndandika izina izi equipe ziba zikene babamenyereza bamaze kumira akabuye k'abagabo urukurumva bafise experience kubera yuko ni equipe zigerageza kuzana amazina akomakomeye muri no mugwi karatsinda n'abastare kugira ngo baze gufasha no mugwi none bo mu buzima bwawe nta musi n'umwe uramenyereza umustari nturajira n'abastari bagira kuri babiri mu mugwi wawe ngo wumve ati kubana n'abastari bimeze uko bibaye kwa Real Madrid kubatahura muri ubu buryo wowe ugomba gufata rero kwa kuntu watwara ba Florian Turiz muri Bayer Leverkusen uje kubifata ngo bitwaremo ba Vinicius Junior bamaze kwitwara ivyo bikombe vya UEFA Champions League bamaze kuba abakinyi ba nk'umushinga wa Real Madrid ba Mbappe bafise ivyo bintu bamaze gushika ko cyane bikomeye ariko uranyumva ba Federico Valverde bari bahari ngaho umva amategeko watanga muri Leverkusen kuri ba Ruiz kuri wawitse uza kwatanga imbere y'abastari nka bavini na Mbappe aba bakeneye yuko nimba witse bamubwira ati we ngomba kunkorera iki vyanka vyakunda niko bibwira Mbappe rega Mbappe akubwira ati rega shadogo jewe ntuhagarake kanatsinda hari nivyo maze gushika ko utaranatwara agaciye kwa Monaco akiri umwana w'imyaka 17 yakoze vyiza asiga bahaye Ligue A ntwaye coupe du monde ku myaka 18 wewe witwa ufise ngahe nje muri Paris Saint-Germain mu mustari imbere ya ba Messi na ba Neymar Junior wewe urashika kuri ivyo bintu Vini je maze gutwara Champions League ziga kuri zitatu maze gutwara ga FIFA the best maze gushika ku bintu bikomeye cyane no mu Real Madrid wevyo warigeze ubishika gukira umukinyi cyangwa uri umumenyereza umaze gushika kubingana iki ku buryo ukumva ko woza unkankamira nkuko wakankamira banaka ivyo rero ni ibintu bitegaza ku mugoro umumenyereza nka Xabi Alonso rero muri rusange umugore wa Madrid bafise abakinyi bashobora kubafasha gushika muri buri kimwe cyose bifuza ico babuze ni kiyago canke n'umumenyereza wabo kumenya kuna ashobora kuyaga n'abakinyi no kubayagisha kumva ko ashobora kubategura mu mitwe urumva ico kinyene waruvuze kivuga ngo harakeneye ko boshaka kuyaga bamwe bakinyi neza uno munsi rero nivyo ni nayo nkuru niko ndavuga kuko turanatuga ko tuvuga tuti Xabi Alonso na bamwe mu bayobozi bino equipe yitwa Real Madrid shirako kandi na Xabi Alonso n'abaki batandukanye yavuze neza ati twarakonya akanama kandi akanama kagenze neza abakinyi ba Real Madrid baca bemerera Real Madrid canke bariyemerera bavuga bati dutegerezwa kugwana tugashika ku musaruro ushoboka uno munsi muri La Liga dusumvye inota rimwe equipe ya Barcelona uno munsi muri Champions League nivyo turi mu migwi munani ya mbere ati muga turakene kuba tugarukana ya sura nziza ya Real Madrid yo muri kahise turifuza gutwara ibikombe turifuza gutwara Champions League Real Madrid 15 vya Champions League La Liga metutabingahe uno munsi turifuza ko dushobora kudukora ibintu ati rero umusaruro bakoze bavuze bati tugikugwanira Xabi Alonso ati no munsi twemere kuri Real Madrid tukwane dusenyere ku mugozi umwe nama mvuga ibintu kandi kanatsinda mwishwaye no bavuga ati wahenga buje mu Kirundi bavuga abakurambere twisunze imigani y'abakurambere bavuga ati bigiye inama bigira imana ibintu byose mubicishije mu kuyaga birakunda nta kintu kidakunda muyaze ridiki none nimba hari ico twafa jewe nawe tukavuga ati eka twicaye tukiyage iki kintu dutegerezwa gutora solution y'ico kintu kuko je ndakubwira ivyo nifuza nawe ukambwira ivyo wifuza hama ivyo tukavyigako tugatunganirizana hama ibintu bikagenda neza je nizera ko nimba harashoye kuba inama ya Xabi ndetse n'abakibara Real Madrid Xabi yarumvise ivyo bakiye bifuza muri rusange kandi
nabo nyene barumvise ibyo Xabi yifuza nizera ko nimba hashoye kuba iyo nama barashitse ku kintu kuri solution nziza cyane ishobora kubafasha kwitwa umugwi ni mwiza ndetse no kugaruka mu bihe vyiza nizera ko rero Real Madrid ifise abakinyi beza cyane bashobora kubafasha gutwara buri kimwe cyose gishoboka byose bazobikora nimba bashitse ku kiyago cyo kuyaga ati gukora iki kugira dushike kuri iki kuko abakinyi nizera ko bamubwiye ati tweze Xabi turifuza ko hobi ibi twifuza ko kwitwara imbere yacu na Xabi nawe nyene nizera ko babwiye ati nanje ndifuza ko mwomeruku mwitwara imbere yanje rero ivyo nimba barabihurije ko ibintu byose bitegeza kuzogenda neza mu Real Madrid ngo barabiyaze kabisa kugeza muri kano kanya novuga ngo muri equipe yitwa Real Madrid novuga ngo Xabi Alonso mbere bagiye bavuga ngo ati equipe yitwa Madrid kugeza muri kino kanya ngo ishigikiye cyane witwa Xabi Alonso kugeza muri kino gihe muri equipe yitwa Madrid ni nayo mpamvu twanditse yari kuri titre y'ikiganiro witwa caption tuvuga tuti mbega Real Madrid Uravyumva? Yego. Ati Real Madrid twanditse kuri caption tuvuga tuti kuri caption yo havuga ngo ati kibazo cha Xabi Alonso na Real Madrid coba cahetse. Yego. Iyo akabazo niko twabajije kibazo ngo tuti coba cahetse. Tuvyinjiye muri twumve ko caheze canke kikibandanye. Rero usangire twumva ko camaze kuba kinarangira kuko batoye ico bategezwa kumva ko boshika ko muri rusangi Xabi afadikanyije n'abakinyi biwe mu Real Madrid arasabwa nayoboye hari. Nuko remeze ati kibazo cha Real Madrid coba cakemutse ariko je ndashiramwo question mark. Yego. Ivuga ngo inama yabaye mugabo yabaye mwibanga. Uravyumva? Yego. Uno munsi ushobora kuba uza mu binyamakuru Houston. Ukavuga neza ati ikibazo cyarangiye muri equipe yitwa Real Madrid. Ariko baza gusanga bakibamwe na bamwe bemeye bavuga bati ikibazo cyarangiye mugabo hari babandi nabo bavuga ngo bagize akanama hariya na hariya kuba kabaye na kuri ugasanga ko barerekana berekana ko mengo ikibazo cyabaye je cyo ncamvuga kivuga kiti nimba ikibazo cya Real Madrid na Xabi Alonso cyo cyanarangiye reka tubirindire mu nkino ziri imbere barakina na Girona muri weekend ku munsi w'Imana turaraba ingene bizoba bimeze inyuma yo kuba banakinye na equipe yitwa Olympiacos nuko re twovuga kugeza muri kano kanya kuri equipe yitwa Real Madrid n'uwitwa Xabi Alonso badufashe hari nimba hari ifoto yitwa Endrick umukinyi wa equipe yitwa Real Madrid Endrick Philippe nabonye ikinyamakuru mvaho El Shingito TV cyane sinko kivuga kiti ukeza muri kano kanya nuko equipe yitwa Real Madrid wamaze kuba wase gusinyisha uvuga ngo intiza ya Endrick ava muri equipe yitwa Real Madrid yerekeza muri Olympique Lyonnais ngo impamvu yo biri hari yotumye novuga ngo ino equipe yitwa Real Madrid Houston yego yo yagiye kuba yankira novuga ngo usinyisha ivy'intiza vya Endrick na Real Madrid na Real Madrid ngo nukugeza muri kino gihe ngo Real Madrid igifise amakenga cyagifise ruvuga ngo ubwoba uko equipe yitwa Real Madrid ishobora kuba umusatizi kana akagira imvune bakadago bisanga bavuga bati Kylian Mbappé rote ntari witwa Gonzalo Garcia ntabwo hari amaze Abraham Diaz ngo ni bahari ngo Real Madrid renguye cyafise ngo ubwo bivuga ngo uno munsi muri equipe Real Madrid ntabwo tuza kuba turekura witwa Endrick suko murekura komite yego ahubwo bavuze bati reka turindire gato turabe ino dirisha ritoyi rya riza ko ariko ryaza kuno munsi rishobora kuba rivuga ati niyaba Kylian Mbappé rote niyaba Gonzalo Garcia ndumukinyi kanaka atagize akabazo k'imvune Endrick turamurekura je muri Olympique Lyonnais nkinizanye ngo mugambo Real Madrid yabanje kubirafunga kadirisha iravuga ngo reka turabe Endrick ko shaka kugwa muri equipe Real Madrid nacengira ikibazo kivuga kiti wowe uri umukinyi kanaka uri Endrick cyangwa undi mukinyi kanaka yego uri muri babakinyi uvuga ngo reka turinde turabe yuko hagira imvune ruvuga ngo muri Real Madrid witwa Endrick aza kuronka ikibanza kubera ko hari undi mukinyi bagize imvune ubwo bino bintu bya Real Madrid ikirakora bivuga ngo wowe Endrick buraguma muri equipe yitwa Real Madrid hanyuma turabe ko twogira umukinyi kanaka akagira imvune ubwo tukumwikira kariyeri uno Endrick ni umukinyi uvuga ngo no munsi katurinde turabe ko byoshobora kuba atuma umwanya mu gihe abandi bakiba bagize imvune naho nyene sico aza kuba ari umuramplace Endrick kazuza kiwe karageza kuba kemeze gute n'umukinyi kuvuga ngo reka turinde turabe uko hari undi mukinyi uza kubagira imvune hamatu kuguze muri equipe ya Madrid cyangwa Madrid nirekura umwana aze kwironderera ikindi kibanza hama wanashaka mondial igiye kuba 2026 nawe ironke kibanza n'uwitwa Caron Ancelotti azoba yamutumye
Endrick ni umwana navuga ati kiri muto hariya mu myaka 19 ariko kugeza kano kanya ta mwanya mwiza cyane kararonka mu Real Madrid amaze kuronka umwanya rimwe mburu no mu Real Madrid amaze gukinishwa urukino rumwe naho nyine akinye iminota 11 yonyine no mu nimero 9 kandi nawe nyine karagerageza kugwanira kuraba yuko yotumwa ko muri equipe serukira gihugu gyazoshobora gukina igikombe c'isi c'umwaka uza rero kuba uri mu mugwi udashaka kuguha umwanya wo gushobora gukina kugira ngo ushobore kubonwa n'umwe mu bamenyereza bazomenyereza ikipe yawe serukira gihugu kugira ngo azashobore kugutuma ko je gukinira umugwi wawe serukira gihugu ivyo ni ibintu bidaha amahirwe cyane n'umukinyi Endrick kugira ngo yumve ko yo kwisanga mu rutonde rw'abakinyi bazotumwako haratsinda kibanza cyo bakigwanira bamwe bakinyi benshi bakomeye wano musi haratumwe konwa Victor Roque yasubiye ari iwabo muri ekipe ya Palmarès bafise n'undi mu nimero 9 wa ujya mu Richardson akina ekipe ya Tottenham Hotspur uno musi wowe Endrick urumva neza na neza uri mu mugwi utari kuraguha n'umwanya wo gukina ntuko nanakinishwa ntuko nanageragezwa basi no mu zindi poste barabati nimba habuze naka katumuhengeke ngatora ko yo nagerageza basi tukugira ngo tumve ko twomurondera umwanya urumva ko ufise amahirwe nubwo Mbappe azovunika urumva ko uzoronka amahirwe imbere ya Gonzalo Gas ujya nishwa ya gatatu witwa uno mu witwa Endrick rero byo beravyiza Endrick kugira ngo bimukunde ashobore gutegura ihiganwa ry'isi kandi bikunde yuko bashobora kumubona ntashobora kugutuma ko batakubona ivyo ukora batuma ko babona kuri tele rero kugira ngo bashobore kuguma bakubona kuri tele babona ivyo ushoboye kugira ngo umenyeze yumve ko ushobora kugutwara nuko twokwifashisha kuri rya poste bivaye n'ubushobozi yakubonye ko afite undi buryo ushobora kukwifashisha mu kugira gutumeko biragoye reko uranyumva burya biraryoshe kumva ati nakayananiwe yagerageje usumba kunani gutigiza unagerageza rero ivyo bavyiza kuri Endrick mbona yuko Real Madrid bomureka kaja kuri iyo ntizanyo basi muri Olympique de Marseille kugira ashobora kuronka uwo mwanya kugaragaza ubushobozi bwiwe bikunde bamutume ko muri equipe nationale akine cyo gikombe c'isi nayo ubundi kuguma muri Real Madrid Endrick yobabaye amahitamo mabi kuriwe ndetse na Real Madrid bamukoreye nabi mu nabugingo umwana yifuza ko yo kwisanga mu rutonde rw'abakinyi bazotumwa ko muri Brazil kugira ngo ashobore gukina igikombe c'isi nuko kabisa witwa Endrick n'uvanga n'umukinyi w'ino equipe yitwa Madrid bivuga ko equipe ya Madrid yamaze kuba ivuga ati kugeza muri kino gihe n'umukinyi tutaza kuba tunarekura mu gihe tunarindire turabe yuko twoshobora kuba tubona bamwe bakinova w'ino Real Madrid bakinyi barasatirizi bagishobora kubagira akabazo k'imvune hama tugashobora kuba tunamurekura mu gihe atoba yagize imvune nuko novuga bimeze ivya kwa Real Madrid tuzagaruka kwende makuru va Real Madrid mu mwanya uri imbere ariko reka tubanze dusimbire no muri equipe yitwa FC Barcelona naho ariko aravuga ngo amakuru atari make akavuga ku bakinyi babo kugeza muri kano kanya nuko novuga ngo Yuse nugeza muri kino gihe bikora vugwa nuko muri equipe ya FC Barcelona wanashaka novuga ngo inyuma yo kuba bagarukana witwa Pedri Gonzalez vyavuze ko ashobora kuba azokina urukino vuga ngo rwa equipe bari gukina muri weekend ino equipe novuga ngo FC Barcelona izokina ku munsi wejo bakina na equipe ni Levante hariya kwa ari Levante canke turabire neza nuko novuga ngo Fime Lopez na kuwitwa Pedri Gonzalez Deportivo Alaves yes urakoze Deportivo Alaves bazokina novuga ngo ku munsi w'igihisa novuga ngo 11:15 rero novuga ngo inyuma ko bagarukana Pedri inyuma ko bagarukana izina rya Rafinha naho vyagareka ko Rafinha wanashaka muri weekend Deportivo Alaves aza kuba ari mu bakintu vuga ngo 10 minota gutangura yo vyamaze kwikira vugwa inyuma ko bagarukana Fran Garcia na kuwitwa Joao Garcia umunyegori wabo bagarukana abakinyi batandukanye ariko bagiye kuba bagira iyindi mvune idasanzwe y'umukinyi yitwa Fime Lopez nawe novuga ngo yagize ikibazo bwana Yuson yego agiye kuba namara wanashaka igihe tutovana kinini cyane mugabo agiye kuba mari gihe hariya inyuma yuko yagize imvune buriya ngo ntabwo yagize imvune witwa Fime Lopez urukino wakine equipe yitwa Chelsea Blues ahubwo ngo yagize imvune barana n'ino equipe yitwa Atletico Bilbao beshi baravyibuka igihe novuga ngo umukinyi yitwa Sunset yagiye kuba aho nyoro witwa Fime Lopez ko arakina igihe batsinze novuga ngo ino equipe yitwa Atletico Club yitsindiye kuri 4 kubusa rero ngo ndakire kuba ndaza kuri kino kintu bwana Houston mbega ivunika rya Fime Lopez muri equipe ya Barcelona ubwo ntacyo ziza ko ryonona kugeza muri kino gihe ku musaruro wino equipe ya Barcelona mu nkino zimirije guhera kuri Deportivo Alaves n'izindi nkino ziri imbere atazo ko araboneka
ndavuga Firme Lopez nabonye azosiba inkino zigira kuri zine azosiba urukino rw'ejo bahura na Deportivo Alaves asiba urukino bahura na Atletico de Madrid yongera asiba urukino bahura na Real Betis n'urukino rwa UEFA Champions League yacari hamakenga ko ashobora kubeka canke naboneke bahura n'umugwi wa Eintracht Frankfurt. Kubura Firme Lopez muri equipe ya FC Barcelona ku migwi imwe nka Deportivo Alaves, Atletico de Madrid, Real Betis canke Frankfurt agikuba marisha indwi kuri zibiri, ubwo ntakiza ko vyonona ku musaruro kuri Firme Lopez canke ntakiza ko vyonona kuri Firme Lopez ubwiwe, mu gihe twabona ko bigaragara ko Firme Lopez yakaragaragaza urugendo rwa rwiwe rwiza yari amaze gutwara kibanana n'uwitwa Daniel Romo. Firme Lopez kumura muri Madrid na muri FC Barcelona ntakiza ko vyonona ku musaruro wa equipe FC Barcelona. Imvune ya Firme Lopez izogira ico isiguye canke ivuze cyane ku no mugwi wa FC Barcelona kubera yuko